Fizo Satbi nimumfashe nanje ngiraho ngeze basi biba bigoye ubu buzima burabaho birashoboka ega ntimubona bafise ubuzima bwiza ngo niko batanguye nimumfashe basi nanje ndabikunoririmba ko nomera nka mwebwe ko no kwamamara ko no kumvikana basi n'ahantu nahatoyi basi mumfashe impano ndayifise yo kuririmba no kwandika byose ndabifise mumfashe muzoba mukoze cyane mugira icyo mukoze ubufasha ndabusabye mwebwe ko ari mwenzi mukomeye muri hiti mufise ibyo mumaze gukora muzwi mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ndetse no mu makungu nimumfashe muzoba mukoze. Toka zamani kipindi nilikuwa mdogo sana, ndoto zangu zilikuwa kuimba muziki na kucheza, nikazani ni rahisi kutoboa, kumbe sikujua pembeni ya kipaji natakiwa uwe na maokoto. Mi mtoto birimani, kipaji ninacho ila mwenzako maokoto yanasumbua. Napiga vichwa huku na kule, ila nachosifiwa ni matusi, nazidija maumivu moyoni. Mola niepushie nifanikiwe, hivi nataka niulize, kwenye mziki kuna bahati ama kuna mambo mengine ya kufanya, ili wanzie chini uvume kama kina Fizo? Na waza mengi tu, ila sijui na nataka nijibu. Kipaji ninacho mie, ila maokoto Kilimanjaro, na waza nitatoboa vipi, hivi nitapata wakunisapoti, nitavumilia, nitafanyiwezekana, nitazidi kumuomba Mungu, sitokata tamaa. Hata Satbi kina Fizo wote walianza kama mimi, naomba munisapoti, watangazaji sapoti, promoter director sapoti, mashabiki sapoti, producer matajiri sapoti, na wengine wengi tu sapoti kwa uwezo wako. Mbega abaririmbyi b'abarundi nuhe muririmbyi umaze kubona? Mu baririmbyi b'abarundi ndamaze guhura na bamwe ariko ntacyo bamfashije. Ndashaka kudusigurire bagufashe nawe muri studio bigenze gute? Kubwa wiyumvira ko ari iyo mpamvu yatumye bagufata nawe muri studio? Impamvu niyumvira jewe ko bamfashe nabi, ndakeka ari ukuntu nari nimereye, nambaye nabi, ibutura itabutse, atani birato niyambariye, meze nabi cyane. Yes, 1, 2, everybody. My name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Nagarutse rero hamda kugira vyinshi muri entertainment, hamda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Ready easy gentlemen, kola like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumwe na Pasi, ni watuma image ibona imeze fresh sana, ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. Narakubwiye yuko uno mwaka nzokuzanira ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, abaririmbyi, abakinnyi b'amasinema, abakomedie, industry ya 257 nahanyene kuri Loy TV. Yes, uno munsi rero jewe nabonye umusore by the way afitala, ndavuga ati nkuko Loy TV yiyemeje guteza imbere impano z'igihugu, ndavuga ati irifo ko ndamuha ama chance nawe nyene kugira ngo abarundi babone mbega uburundi dufise impano zimeze gute. Salama papa. Sawa. Umeze neza? Meze fresh. Amakuru yawe ni meza. Bakwita gute sasa? Je banyita King. Bakwita King. Nk'umuririmbyi rero iyo twakiriye umuririmbyi tugenda kuri freestyle. Urafise indirimbo wanditse yiwawe? Yego ndayifise. Uko tayari? Yego kabisa. Uko tayari? Sawa. Yes, let's go.
Toka zamani, kipindi nilikuwa mdogo sana, ndoto zangu zilikuwa kuimba muziki na kucheza, nikazani ni rahisi kutoboa, kumbe sikujua pembeni ya kipaji natakiwa uwe na maokoto. Mi mtoto birimani, kipaji ninacho ila mwenzako maokoto yanasumbua. Napiga vichwa huku na kule, ila nachosifiwa ni matusi, nazidija maumivu moyoni. Mola niepushie nifanikiwe, hivi nataka niulize, kwenye mziki kuna bahati ama kuna mambo mengine ya kufanya, ili uanzie chini uvume kama kina Fizo? Na waza mengi tu, ila sijui na nataka nijibu. Kipaji ninacho mie, ila maokoto Kilimanjaro, na waza nitatoboa vipi, hivi nitapata wakunisapoti? Nitavumilia, nitafanyiwezekana, nitazidi kumuomba Mungu, sitokata tamaa. Hata Satubiki na Fizo wote walianza kama mimi, naomba munisapoti. Watangazaji sapoti, promoter director sapoti, mashabiki sapoti, producer matajiri sapoti, na wengine wengi tu sapoti kwa uwezo wako. Nina imani, nina imani, nina imani. Nikikumbuka kwamba kadogo kanakuwa, na ndiyo maana moyo ninajitia subira, nasubiri siku yangu itafika. Najua nitaimba mpaka watu wachangamke, na imani nitapata shauku na nijaze Safi Bichi nisifiwe na wengi, hata kama bado chari. Ipo siku mtanita superstar, jina langu litambe, ila bado sana niko chini ya ngazi, nitavumilia. Nyimbo ndo hii. Yes, bakuzi wa Loy TV, ndibaza wavyumvise, iyi ni freestyle. Ariko tukiri ngaho nyene, nshye numva no kubaza kino kibazo like, kubera iki indirimbo isa nkaho ari umubabaro? Kuko ugiye kumviriza indirimbo abantu mumva igiswahili, ni indirimbo isa nkaho yari karasaba ubufasha kugira ngo bamwe bamufashe. Avuga ati ba Sadbi na Fizo nabumvisemo. Ku bantu batumva igiswahili, Sadbi na Fizo baje mu ndirimbo ya wanditse gute? Je no kuvuga nabasize mu ndirimbo kubera aribo bantu mbona bazwi cyane mu Burundi kandi bakora cyane. Aribo nifuje kwerekeza ko iki kibazo, ariko birumvikana ko kiri kuri kira muntu wese, ariko gikuru nagihaye Big Fizo cyangwa Sadbi. Big Fizo na Sadbi wifuza ko bagufasha iki mu mpaka? Kuko avuze ati ngo Sadbi na Fizo ngo batanguye ngo kama nani? Wote walianza kama mimi, bosi batanguye nka jewe. Nukuvuga bosi bahereye hasi baraduga ugeza aho bageze no munsi. Ubu bazwi nk'abaririmbyi baririmba neza cyane. Kwanza baramamaye no mu bindi bihugu byose, urumva ntibobura ibyo kumfasha. Dusubire inyuma gato ya kwanza, ni ryari wumvise ko ufise talent yo kurimba? Kubera ko hari benshi barinda basaza batazi impano bafise. Ni ryari wewe wamenye ko ufise impano yo kuririmba? Impano novuga ko nayivukanye, naye kuva ndi umwana muto cyane. Ndibuka ko naguma niruka mu bintu by'umuziki, usibye ku buzima nabwo bwagumanye nari bubi gose. Yego cyane, impano narayivukanye. Impano yo muziki warayivukanye? Biramaze gushukinjira studio ndamaze kwinjira rimwe, ariko ninjiye muri studio ntoyi, ariko urumva nta indirimbo yashitse kubera atarubuga mfise, atakintu na kimwe, yose iracyabitsa hano. Yego. Umaze kumenya ufite impano yo kuririmba, mbega ufite indirimbo zingahe zanditse? Indirimbo zanditse ni indirimbo nyinshi. Novuga ko nanditse basi, ndandika indirimbo nyinshi, nikaye riruzura, ikaye y'ijana yaruzuye me. Ikaye y'ijana yuzuye indirimbo? Ikaye y'ijana yuzuye indirimbo zitandukanye, haba hip hop, amapiano, ibiki, indirimbo z'ubwoko bwose. Yego kabisa. Iyo uri kurabona abaririmbyi b'abarundi like wavuze ati ba Fizo, ba Sadbi, hari n'abandi benshi ba Double J, ba Kiriku, ba Dramati, abaririmbyi ba Rinoji, ba Monia Fleur, iyo uravye abasane kuri wewe ni like wifuza kuba nkani? Jewe nk'umuririmbyi nifuza kuba, mvuze ati nifuza kuba nka Big Fizo, kubera niyo ndirimbo, aho n'iyindi ndirimbo ivuga ati shaka kuba kumenyekana nk'umuririmbyi nka Fizo. Nk'umuririmbyi w'umurundi nka Fizo irahari, nayo nyene yanditse ukundi kwayo, niyo mu Kirundi. Wayandikiye Fizo?
sinayandikiye Fizo ariko icerekezo n'ubundi kiri kwa Big Fizo. Yeah. Mwaka nyati ko turavugana imbere y'ikiganiro Big Fizo ndabizi neza ko azora kino kiganiro message cyangwa se ubutumwa ushaka guha Big Fizo nobohe cyangwa se ni kihe kintu ushaka gusaba Fizo? Icyo nifuza gusaba Fizo icyambere n'ubufasha. N'ubufasha kubera yarafashije abantu benshi. Ndazi neza ko yafashije ba Kiriko Akiri ba WJ ba Dramati bose ndabizi neza ko yabafashije nacyo gituma na jewe noshobora kumusaba akamfasha ko naje ndafise talent. Sasa muombe Fizo sasa niko namuomba jinsi navyo muomba Big Fizo kama kusema kama yuko mbele zangu hapa si kweli. Wait Fizo kino kiganiro azokira abandabizi mu muhubutumwa nk'umuntu ushaka kwagufasha. Big Fizo shaka kumfasha nkuko wafashije WJ Kiriko Akiri ba Dramati n'abandi benshi. Impano zirahari, impano ndayifise me si ibintu byo guhatiriza cyangwa ibintu ngo byo vuga ngo noba ndiko ndinjiramo nyene ngo nkibiki ni ibintu byamvuki navutse nisangamo ni ibintu bindimwo me shaka ubufasha kabisa shaka ubufasha me mumfashe nanje mere nk'abandi ndirimbe basi numvikane nanje mere nka mwebwe nka Big Fizo me ndashaka vraiment ko mumfashe ubufasha kweri. Mbega abarimvyi b'abarundi niwe murimvyi umaze kubona? Mu baririmbyi b'abarundi ndamaze guhura na bamwe ariko ntacyo bamfashije me. Ntacyo bagufashije gute? Ntacyo bamfashije kubera bambona nk'umuntu aciriritse batashobora no kwemera ibikorwa byanje. Umuririmbyi wa mbere mwahuye yagufashe gute kuvuga ngo ntacyo yagufashije? Umuririmbyi wa mbere twahuriye muri studio kanaka ngiye kuri kodi tucicaranye gusa ntiyarashaka yuko ndanamuvugisha canke ndamubaza n'ikintu na kimwe. Kubera ko atashaka kumuvugisha bivanye n'ukuntu nyene nagenda nambaye ataniye bonifitiye nkagenda n'ibihuzu vyatabaguritse ndakeka ariyo mpamvu sinzi. Uwo munsi wari wagiye wambaye gute kugira ngo abakunzi b'umuziki cyangwa se abafana cyangwa se abafise amafaranga bashora mu baririmbyi bo gukuza impano ico gihe wari wagiye wambaye gute muri studio vyatumye umuririmbyi agufata nabi me muri studio sinobesha sinzi kumaze kubona abana bo mwibarabara nagiye meze nabi atanu. Wagiye umeze nabi gute? Ndashaka usigure kumera nabi wagiye umeze nabi gute muri studio? Nukuvuga nagiye nari nambaye ikabutura isa nabi atani biyebo nari niyambariye meze nabi me mbonekana nyene nk'umuntu basata nico yimariye kabisa. Yego Sokuzi wa TV avye yuko bamufashe nayo muri studio biba biteye ikigongwe ndibaza nawe uravyumva ariko ndashaka kudusigurire bagufashe nayo muri studio bigenze gute kubwa wiyumvira ko ari impamvu yatumye bagufata nayo muri studio? Impamvu niyumvira jewe ko bamfashe nabi ndakeka ari ukuntu nari nimereye nambaye nabi ibutura itabutse atani birato niyambariye meze nabi cyane. Ndibuka ko ubuzima bwari bubi kandi bubi cyane. Nari nsanzwe nikorera ikiyede tiko ndakora ico kiyede rero niho amahera yose yo kujya muri studio navuga ati reka nkore uduhera twose ndose zoce ndatujyana muri studio. Narakoze rero ndatwegeranya uwo munsi nyene navuye kuri studio navuye mu kiyede changira ko kuri studio ngenda nyene nacakibutura nyene kujya nyene ibyo nkorana nyene mu kiyede ataniyebo ibutura yaratabutse kunya uze kuba yaratabutse nca ndabura urupira rurerure pira runini nkaca ndenza ko hejuru nca ndagenda manzi gushika muri studio cyasanga hariyo n'umustar akomeye kwanza ndababaza ati jewe nje gukora sinzi ko cyokunda ko munkorera. Barambaza ati wewe kwanza ivyo uri kuravuga hoba uri seriye canke ngo buje kuderanja? Ndabwiye ati jewe nje gukora baranja sini nyene baranyi mu mwanya wo kuguma nyaga nabo
haratinda aho nivugana nyene umenga ndiko ndivugana bamfashe nabi kabisa kiraho negeye nko musare ko ari we twari twicanye ku ntebe imwe ndamwegeye nkabona asubira inyuma kira ko ndamwegeye asubira inyuma ndakeka ngira ngo wene yumva ko nuka no kunuka sindavyibaza wavuze ngo wagiye muri studio n'impuzu wavanye ku kiyede ico gihe ni kubera ki wagiye wambaye impuzu wajanye ku kiyede kubera atazindi impuzu nari mfise ntazindi impuzu nari mfise izo nyene nakoramwo nizo nirigwamwo nta nibiyebo ntaki kweli umaze gushika muri studio ukabona uko bari bambaye nawe atabirato wambaye buture atabutse ko wabivuze n'urupira rurerure wiyumvise gute so je bivanye n'ukuntu nyene je nari imeze je nabibona nyene nk'uko umenga je kuri jewe ntacyo bitwaye je nabibona nk'uko umenga ahubwo ni n'ibintu bisanzwe ko ahubwo sinarinzi ko kwanza je sinisigamo ko nkwiye no kugenda nambaye neza kubera ataho kwata nubundi ivyo kwambara neza bitanjamo kwa nubundi ataho nozikura ubuzima bwari bumeze gute mu rugo ndashaka udusigurire gatoya ubuzima bwari bumeze gute mu rugo bakuzi ba Royal TV murabizi nabaririmbyi benshi batera imbere bibagoye bavuze ubuzima baciyemwo iwabo mu miryango ugasanga n'ubuzima muteka igongwe mbega muhira byari byifashe gute twebwe iwacu ubuzima bwari bubi cyane ubuzima ni bubi cyane ntaciye hariya na hariya kubera no mu tuvukana navuga ko ari genda umwana mukuru byarashitse muhira rimwe haguma habi bisanga ubukene nyene buraba ndase biragorana nyene gose umva nta bufasha na butoyi novuga ati ngo bwari kuva ngo mu muryango ahubwo umuryango nka jewe ndumuhungu napambana mvuga ati ubwo ndabe no muhira basi ko tworara turiye urumva ubuzima bwari bubi cyane nta mpamvu yo kujya mu by'umuziki kandi ubuzima bwari bubi nkuko yego iyo uravye kuna munindi yagufashe nabi byakwigishije iki icyo byanyigishije gukora no kubandanya imigambi yanje ahubwo no kwisigamo neza ko hari abantu batabona abandi yuko nabo boshobora kuba mu buzima bubi canke ko boshobora kuba nkabo byoshobora guhinduka canke ko nabo bajye bariko barafata nabi boshobora kugera hajya nabo bageze umuririmbyi Sadbi shatura amabafure n'amabuye bakuzi ba Royal TV murabizi yuko Sadbi nimwe mu baririmbyi yateye imbere bigoranye haba muhira ubuzima butari bwifashe neza ariko Sadbi shatura amabafure n'amabuye yaragwanye ko ashoboye kugira ngo uno munsi abe ari Sadbi uno munsi abe ari umuririmbyi akomeye cyane mu gucacu Burundi ku ruhande rw'iwawe wifuza gushika he like urabiye kuri kuko Sadbi yiyubatse ubuzima bwari bubi uno munsi nawe ushaka kugera bivanye nkuko nabandi ubuzima batanguye iby'umuziki nabonye n'ubuzima atari kirenga kwanza ni nabeshi dutangiye akarorero kuri beshi basi bivanye n'amakuru numva ntazi naba Diamond n'abandi baririmbyi beshi birazi yuko batanguye kuririmba nyene ubuzima ari bubi ariko baratinda barashika ku ntambwe cyo gituma nanje ntacitse intege kugeza n'aya mango nahangeze nikora ndabe ko nomenyekana nk'abandi ariko ivyo nkora byose ataburyo man usanga ari so atakintu na kimwe kirimo mbega uhuye na Sadbi uno munsi wamubwira icyo nomubwira nta birefa ubwo nomusaba ubufasha mombe Sadbi Fizo Sadbi nimumfashe nanje ngiraho ngeze basi biba bigoye ubu buzima burabaho birashoboka erega ntimubona bafise ubuzima bwiza ngo niko batanguye nimumfashe basi nanje ndabe ko noririmba ko nomera nka mwebwe ko nokwamamara ko nokumvikana basi n'ahantu nahatoyi basi mumfashe impano ndayifise yo kuririmba no kwandika byose ndabifise mumfashe muzoba mukoze cyane mugira icyo mukoze ubufasha ndabusabye mwebwe ko ari mwenzi mukomeye muri hiti mufise ibyo mumaze gukora muzwi
mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ndetse no mu makungu nimumfashe muzoba mukoze. Yes, bakuzi ba Roy TV urumva ariko bibabaje urana ariko byase ko tubandanya n'ikiganiro bivanye nuko akoroya Maria mu kiganiro. By the way urumva ko ari ubuzima butoroshe biba bigoye kugira umuririmbyi agere kure, ariko ntibikunze ko tubandanya ikiganiro bibaye ngombwa ko tuheza n'ikiganiro ntaramubaza ibibazo. Hari ibibazo byinshi nifuza kumubaza ariko ntibikunze kubera ko ndibaza mwabibonye, ariko reka ndagushimire sana ahubwo kuri kino kiganiro. Remember subscribe kugira ngo uzabona professional interview. Ndagukunda cyane, we love you so much. Dusubire ubutaha, ciao ciao, wagwana.